niwe mucunguzi azoshikana abantu mw'ijuru. Icyo twaje kwigisha, iki kigo rero cyateguwe n'abakristo kugira ngo twigishe abayisilamu tubabwira yuko Yesu Kristo ari we wenyene mucunguzi azoshikana abantu mw'ijuru. Rero iminota 20 tugomba twitangurane na Bwana Moses Nduwimana niwe atangura iminota 20. Karibu kuri iminota 20 ya mbere, hama ibindi bikurikira tuza kubabwira. Ni iminota 20 kwa Kristo, iminota 20 ku ruhande rw'abayisilamu. Karibu Bwana Moses. Abayikristo bari mu mukomera amashere ko naza kwigisha kugira ngo iminota 20 uno munsi naco tuza kubibona uno munsi. Murakoze kumva uyu mwanya kugira ngo dushobore kwigishanya kuri iki kigo cyateguwe kandi cyo biragitorwa n'abakristo kivuga yuko Yesu ariwe mukiza w'abantu bose wenyene kandi akaba ari nawe ashoboye kubashikana mu ijuru. Iki kigo ni kigo cyiza cyane rwose kandi kirabazina muntu wese ari kuri nose, kuko turabona abantu bavuka bakabaho hanyuma bagapfa. Mugabo iyo bagiye bagenda mu nzira zitandukanye, kuko hari inzira zibiri. Hari inzira imwe ijyana abantu mu buzima budahera, hanyuma hakabaho n'indi nzira itwara abantu mu mahonero. Rero iki kigwa ni ikigwa cyiza cyane rwose tugiye kuyaga hagati y'abayisilamu n'abakristo kugira ngo umwe wese yumve ukuri aho kuri, ndetse n'ujya nawe nyene asanzwe atanamwe ahengamiye nawe nyene yumve ko hari ibintu bimwega cyangwa bimwerekeye nawe ategeza gufata ingingo ku buzima bwiwe. Iki kigwa rero nyamba twaragitoye, hanyuma turavuga tuti Yesu Kristo niwe mucunguzi w'abantu bose kandi akaba ari nawe azobashikana mu ijuru. Ubwa mbere ntiyashobora kubaho umukiza mu gihe atakaga gahari. Ni ngombwa haboneke akaga cyangwa haboneke ikibazo, hanyuma abo bantu bashika n'icyo kibazo kandi abo bantu bakaba badafite ububasha n'ubushobozi bwo kwikura muri icyo kibazo. Hanyuma rero bagaca bakenera uwundi muntu aza kubafasha kubakura muri icyo kibazo. Nk'ubu akarorero, umuntu arashobora kugira isanganya akagongwa n'imodoka akavunagurika. Muri uwo mwanya uwo muntu yagonze nta bubasha afise bwo kwitwara kwa muganga, ariko arakenewe abandi bantu bazima bashoboye kuza kumufasha kugira ngo bamutere bamutware hehe kwa muganga. Kubw'ibyo rero nyamba tuvuga yuko Yesu ariwe mukiza, bisigura yuko abantu bari mu ngorane, bisigura yuko abantu bari mu kaga, kandi nyamba bari mu kaga rero bisaba yuko baronka umukiza ashobora kuza kubakura muri ako kaga. Iki kibazo turiko turavuga rero cyangwa iyi ngorane turiko turavuga ni icyaha cyinjiye mu isi biciye ku muntu umwe ari we nde Adamu. Biciye kuri uyo Adamu yatumye isi yose cyangwa byatumye isi yose igwa mu kibazo gikomeye, byatumye isi yose ikorokera mu manga kuburyo bw'uko ata muntu n'umwe yoshobora kwitura muri iyo manga kiretse abifashijwemo n'ubundi atari muri iyo manga yoza kumukurayo. Aka kaga rero ni akahe? Reka tugende mu cyete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 12 havuga ngo iki? Turasoma mu izina rya Yesu. Icyete Pawulo yandikiye Abaroma igabane cya 5 umurongo wa 12 ibyanditswe biravuga. None rero ko bimeze bityo, none rero ko bimeze gutyo, uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe. Umviriza, nk'uko icyaha cyarinjiye mu isi biciye ku muntu umwe cyane kizanywe n'umuntu umwe. Urupfu rukazanwa n'icyaha, hanyuma urupfu rucaruzanwa n'icyaha. Niko bivugwa ku rupfu rushinga ku bantu bose.
kuko bose bakoze ibyaha. basi kubw'ibyo icyaha cyarinjiye mu isi giciye ku muntu umwe, ariwe tuvuga yuko ariwe sogokuruza wacu nde Adamu. Adamu amaze gucumura, twese twaciye twitwa abanyabyaha kuri icyo cyaha Adamu yagizene yakoze. Kubw'ibyo rero icyaha kimaze kwinjira mu isi gica kizana urupfu. Kimaze kuzana urupfu, abantu bose bakabashikirwa n'iki? N'ubwo rupfu. Kubera iki? Kubera yuko bose bakoze ibyaha. Icyo gituma ubugingo n'ubu abantu bagirane bapfa. Byandurutse hehe? Byahereye hehe? Kwa Adamu. Kubw'ibyo rero nta muntu n'umwe kuri ino si yoshobora gusimba icyo cyago. Nta n'umwe, nta n'uriho. Ko abantu rero bakorokeye muri icyo kibazo cy'icyaha, hanyuma kibazanira urupfu. Navuze yuko umuntu amaze gupfa, aho imbere hari inzira zingahe? Zibiri. Hari inzira itwara abantu mu buzima budahera, n'iyindi nzira itwara abantu hehe? Mu mahonero. Turaza kureba mu bundi mwanya wabidukundira. Ko tubonye yuko bose rero bakoze ibyaha, baca bashikirwa n'igihano cy'urupfu. Bisigura yuko jewe na wewe nta muntu n'umwe yoshobora kwikiza cyane ngo ashobore gukiza nde mugenzi we. Kubera iki? Ni igiki cyaciye kiba rero? Imana yaciye ikora iki? Aho nyene mu Baroma 12:2. Baroma 12:32. 12:32 aba neza. 11:32 haravuga agasubira. Ati kuko Imana yugaraniye abantu bose mu mugararizo. Umviriza ngo kuko Imana yugaraniye abantu bose hehe? Mu mugararizo, kugira ngo ibagirire imbabazi bose. Amen. Kugira ngo ishobore kubagirira imbabazi bose. Kumbe biciye kuri Adamu rero abantu bose baciye bugaranirwa hehe? Mu mugararizo. Ariko ku ntumbero yo kugira ngo Imana ize ibagirire imbabazi bose. Kubw'ibyo rero abantu bose bakoze ibyaha. Ko mu Baroma hatubwiye neza yuko icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe, hanyuma urupfu ruraza, hanyuma urupfu rushaka ku bantu bose. Kubera yuko bose bakoze ibyaha, mbega ibyanditswe bigangana bishingira intaha ibyo nyene cyangwa birabihakana? Genda mu Baroma 6:2-3. Abaroma 6:2 haravuga ingero y'icyaha n'urupfu. Ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Paulo rero abandanya avuga aya majambo, ingero y'icyaha ni iki? N'urupfu. Ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Turaza kurashika. Kubera iki? Twabonye yuko abantu bose bugaraniye mu mugararizo kugira ngo Imana izibagirire iki? Ikigongwe. Kandi twabonye yuko kuva kuri Adamu ko yakoze icyaha, hanyuma abantu bose bakabandukirwa n'icyaha. Aha rero umanitse tubwiye ati ingero y'icyaha n'urupfu, ariko hariho ingabire y'Imana. Iyo ngabire y'Imana ni ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu mwami wacu. Kubera iki Yesu ari we wenyene ashoboye kuboneka, ko ariwe ashoboye kuba ingabire Imana yatanze ku bari ngaha mu isi kugira ngo baronke ubugingo budashira. Nuko abantu bose bakoze iki? Ibyaha. Ariko iyo habaye bavuga bati ibijegara Kristo, twebwe abayisilamu ntiturimo. Apana, na Qur'an iravyemeza yuko abayisilamu mufite iki? Ibyaha. 47:19 Qur'an. Bakene muchungu tunabone. Wewe soma. Alafu mgani wangu. 47. Maandiko yanasema surati Muhammadi inasema jua ya kwamba hakuna abudiaye kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Inasema naombeni msamaha wa dhambi zako na dhambi za Waislamu wanaume na dhambi za Waislamu wanawake. Tulia. Kugizwe na Qur'ani ilemeje yuko Qur'ani kuze ngo Muhammad ariko arabwirwa
yuko amenye yuko atawundi ariho akwiye gusenga mu by'ukuri no mu bugororotsi kiretse Imana imwe. Hanyuma rero Muhamadi abwirwa ati, we Muhamadi, saba imbabazi ku byaha byawe, hanyuma ucyongera usabire imbabazi abayisilamu b'abagabo n'abayisilamu b'abagore. Kubera iki? Abo bose bafise ibyaha. Kuko ibyo twasomye muri Bibiliya na Korani iriko irabishingira intahe ko twese turi abanyabyaha, ko twese rero twakoze ibyaha. Jewe nkaba nashoboye kwicungura, Idrisa akaba adashoboye kuncungura, kuko nawe ari umunyabyaha, kuko nawe ari mu gihano, kuko nawe yugaraniye mu ibohero, atoshobora kuncungura. Nawe nyene ubwiwe atanicungura, bisaba yuko turonka umuntu atari muri iryo bohero, atari muri uwo mugararizo, kugira ngo ashobore kudukiza ngaha ku isi, hanyuma dutware hehe mu ijuru iwe. Tugomba tuba uwo muntu rero, ko twamaze kubona ko ingabire y'Imana ari ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu, akaba ariyo ngabire Imana yatanze. Kubera iki Yesu Kristo wenyene ariwe tuvuga neza yuko ariwe ashoboye gucungura abantu bari ngaha ku isi. Guma ngaho nyine muri Korani 19:21. Korani 19:21. Bavere ku murongo wa 19. Niwe ku murongo wa 19. Kigaba 19 nyene 19. Niho turi aravuga. Avuga nguki? Avuga nguki mwana wake. Ati malaika akasema, umumalayika aravuga, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Uyo ni umumalayika Gabrieli atumwe nande na Allah agiye kwa Maria kumushira inkuru. Ariko aratanga inkuru y'abatanye bari kubayaga na Maria, amubwira ati, jewe Maria mu by'ukuri ndi nduma itumwe n'Imana yawe kugira ngo ili nikupe mwana mtakatifu, kugira ngo nshobore kuguha umwana mweranda. Kubw'ibyo Gabrieli yazanye inkuru nziza ivuye ku Mana, aje kubwira Maria ko agiye guhabwa umwana mweranda, umwana atagira akanenge. 2 rero 2 haravuga agasubira, malaika akasema, umumalayika aravuga ati, ikawa hivyo unavyosema, nuko nyene walikuwa bivuga Maria, lakini Mola wako amesema, ariko Imana yawe yamaze kuvuga, haya ni sahari kwako, ili birabere kandi birakwiye kuri wewe, na ili tumfanye miujiza kwa wanadamu, na rehema itokayo kwetu, kugira ngo uyu mwana Yesu tumugire igitangaza ku bantu, twongere tumugire n'imbabazi zivuye kuri twebwe. Kubw'ibyo Yesu nuwera nta cyaha agira. Kubw'ibyo rero kubera yuko ari uwera atari icyaha agira, ariko jewe na wewe tukaba twarakoze ibyaha, Imana yaciye itanga iyo ngabire ariwe Yesu, ariwe yera, atagira agasembwa, kugira ngo abe igitangaza ku bantu, yongere abe n'imbabazi ku bantu. Kubw'ibyo rero nahawe gucuhita mu kuvuga uti, ndakeneye kwakira izo mbabazi z'Imana zatanzwe ariwe Yesu, cyangwa ndahakaye kwakira izo mbabazi zatanzwe ariwe Yesu, kugira ngo wigumire mu mugaragazo wawe w'ibyaha cyangwa mu mugaragazo w'urupfu, hanyuma niwapfa iherezo rya buri zobe riri hehe? Muri Gehinomu. Kubw'ibyo rero ko aya majambo amaze kuvugwa ko Yesu ari uwera kandi atagira kanenge, kandi akaba ariwe muweza bari mu isi, mbega Yesu avuga gute kubazomukurikira? Yesu avuga gute kubazomwizera? Genda muri Yohana 8:12. Yohana 8:12. Ibyanditswe biravuga bigasubira. 8:12 ndio niho turi baba. Yesu yongera kubabwira, Yesu yongera kubarira abantu ati, jewe ndi umuco w'isi. Ati jewe Yesu ndi umuco w'isi, urumurikirana ntaho azogenda mu mwiza. Umuntu azohitamo kunyizera akankurikira jewe Yesu, naho azokwigira agendera mu mwiza. Ariko azogira umuco w'ubugingo. Ariko azogira umuco w'ubugingo. Aya niyo majambo Yesu ariko aragirane aravuga muri Bibiliya, yuko ariwe muco w'isi. Kubera iki? Isi imaze gukorokera mu cyaha, isi yaciye yinjira hehe? Mu mwijima. Abantu bose bugaraniwe mu mugararizo. Bisaba ko turonka uwo muco rero uza kumurika muri uwo mwiza,
kugira ngo abantu bave mu mwijima baze mu muco baronke ubugingo butagirane budashira. Kubera iki? Twamaze kubona neza yuko ubu Yesu ariwe imbabazi zatanzwe n'Imana. Mu gihe utemeye kwizera Yesu, mu gihe uhisemo kumwanka Yesu, bisigura yuko wanse imbabazi z'Imana. Ucibona yindi nzira uzoja ngo rero uciyumva. Imana rero yamaze guhitamo kugirira imbabazi abantu bose, kandi tukaba tubona yuko izo mbabazi zatanzwe kubone tuge yuko ari Yesu. Mbega yo Imana yabandanije ivuga ngo iki muri Matayo 17:5? Matayo 17:5 ibyanditswe biravuga bigasubira. 17:5 aravuga akivuga hazi igicu gikayangana ibatera igitutu kandi ijwi riva muri nyagicu aritura umwana wanje nkunda kampimbara nimumwumve. Kubw'ibyo Imana ibandanya itanga amategeko cyane ibandanya ishimangira bivanye n'icyo ibyo nyine ubwo yakoze ku buzima bwacu. Ngo buno rero akivuga ijwi riva mu ijuru riravuga riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Kubw'ibyo rero nimumwumve. Bisigura yuko isi yose nzima zina kiremwa muntu ari ngaha kuri ino si, Imana yatanze itegeko ko ari ngombwa ko yumvira nde? Yesu. Utumviye Yesu ubaye umugarariji ku Mana kandi uzobihanirwa. Twamaze kubona rero yuko Yesu ariwe atagira akanenge. Qur'ani yabyemeje ko ari uwera, kandi Qur'ani twamaze yuko ariwe mbabazi z'Imana, kandi tukaba twabonye yuko abantu bose bakoze iki ibyaha ndetse ntibashika n'ubwiza bw'Imana. Ariko Yesu wenyine gusa niwe muntu yabayeho ngaha ku isi atigeze aboneka ko icyaha. Nicyo gituma ariwe yabaye ikimazi kibereye, ariwe yabaye muntu muzima wenyine ashoboye gucungura abantu. Kubera iki? Kuko abantu bari bakeneye umucunguzi atari muri icyo gihano. Kubera iki? None yatangiye kubivuga, urashobora kugongwa n'imodoka hatwagira isanganya, kubera ko atabushobozi ufise, ukeneye abantu bazima baje kugutera bakagutwara kwa muganga. Kubw'ibyo umucunguzi rero ni Yesu wenyine ubwiwe. Nyamba hari uwundi mucunguzi ari hanze ya Yesu baraza kumutubwira tumukurikire, ariko ndazi yuko atawuhari. Kubera iki? Bose bakoze ibyaha, kiretse umuntu umwe gusa ariwe nde? Yesu Kristo. Nicyo gituma ariwe abereye gukurikirwa n'abantu bose ngo baronke ubugingo budashira. Aho nyine Yohana muri 11:25. Yohana 11:25 byanditswe biravuga bigasubira. Ahubwo turagenda buke buke. 11:25 abandika turasoma mu izina rya Yesu. Avuga gutya Yesu aramubwira ati, ariko arabwira nde? Arabwira mushiki wa Lazaro, ni jewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera niyo yarapfuye, unyizera nazoba yarapfuye azobaho, uwo muntu azoba muzima. kandi naho uriho wese anyizera, ntazokwigera apfa gushika ibihe bidashira. Ikibazo murizera ibyo? Abayisilamu murashobora kubyizera nkuko natwe abakristo twabyizeye. Ikibazo Yesu abagiye baraza kutishura abayisilamu. Twese twaramaze kwizera, abayisilamu cyo ko bizeye cyane batarizera. Ko tubonye rero Yesu amaze kutugaragariza uwo muco, mbega by'ukuri niba azodushikana mu ijuru. Yesu avuga ati ego nzobashikanayo. Hehe? Yohana 14:1. Nimuhagarike imitima yanyu mwese muri hano muvyumvise uno munsi. Mwizere Imana nanje munyizere. Mwizere Imana nanje mwongere munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi. Iyo abatariho ndabibabwiye. Kuko ngiye Yesu ngiye kubategurira ahanyu. Ko ngiye kubategurira ahanyu. Ngo nzogaruka kubajani wanje. Aho nzoba ndi jewe Yesu.
aho nzoba ndi jewe Yesu n'uzonyizera wese nibazoba. Amen. Abariho muzoba mwagizene mwanyizeye. Kugido aya majambo yitima bareme bamenye yuko agiye kubategurira iki ibibanza, kandi bikumane zose twabyemeranya. Abayisilamu n'abakristo twemeze neza ko Yesu ari hehe mwijuru. Yesu avuga ati nimwagarike imitima ibwira kwa data. Hari amazu menshi iyo abatariho ndabibabwiye kuko ngiye kubategurira ahantu, kandi ko ngiye kubategurira ahantu nzogaruka kubatora ndabatware iwanje muba. Kubw'ibyo rero umucunguzi w'abantu bose bo ngaho bari ngaho ku isi ninde? Yesu Kristo wenyene, kandi niwe wenyene yikubise kugikiriza parashoye kutugora akadushikana hehe mwijuru. Nyamba hari undi mucunguzi abayisilamu bafise turamurindiriye ngaha atari Yesu. Yesu abahezagire. Amen. Mukomera amashi. Amen. Ikigo kivuga ngo Yesu wenyene niwe mucunguzi azojana abantu n'ijuru. Ivyo twaje kwigisha, reka mbekaze mwenyekiti mugenzani bahamagare nabo batwereke undi mucunguzi atari Yesu. Haguruka turabereka nta ngorane kuko gusijya mugabo Imana murongore kabisa. Umwanya umwe atubwiye ati Yesu yarungitswe n'Imana. Abidu ingo mushiye ku murongo uyu mugabo ndabona mego mu misi zazopfayo ukarivuguruza mu majambo. Ego ni Imana yarungitswe n'Imana. Sawa Moses. Reka sheyaze Abidu akushiriye ku murongo shehe tafadhali mashukuru. Naam. N'umucunguzi yarungitswe n'Imana. Ibyo tuba dukeneye nta n'ibindi. Ego nibyo tuba dukeneye nta n'ibindi. Nejo buri watubwiye ko ari inkuru y'Imana tuzokwemera kumwe. Haya shehe tafadhali mashukuru. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Naam, inyuma yo gushimira uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala umuremyi yaremye ibiri mu ijuru byose n'ibiri mu isi yose, nongera asabira amarembo y'ishwa byose akara kuri kisgenza wasozereje imwe n'abahanuzi imwe y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kigira kabiri reka shimire uyu mukozi w'Imana umupasiteri Moses kukigwa n'iminota yo gukoresha. Mwarimu ino munsi ndanezerewe mu minota akoresheje kabisa n'amajambo yagiye arivugira wenyine ubwiwe ngo Yesu niwe wenyine atoshikana abantu hehe hejuru. None riratashirira cyitswe Yesu atariki Imana, atariki Imana. Kuba mwege muhendera abantu ngo Yesu ni Imana, none Yesu si Imana ahubwo adana abantu kwande kwande. Mwabyumvise abakiriso? Mwabyumvise kinji? Yes, nato ni musazosa kuba ngo Yesu ni Imana muzotoribone mu muhushuri kabisa ahubwo adana abantu kwande kubera atariki Imana. Yesu tumugeranya ngambe metija n'abandi muyinga. Imana ugeza gire cyane kabisa. Twagira mwarimu ngo barinja kunyikozo segiye atanga ngaha kugira ngo mukosore kamwe kandi yatambiye Abaroma 5:12 hasabere ngaha. Abaroma 5:12 Moses bari guhezagira soma haragira ati none ko bimeze bityo. Uyu ni Paulo yandikiye Abaroma ti none ko bimeze bityo nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, hama urupfu rugaca ruzwa n'icyaha cyakozwe na Adamu na Eva. Ndiyo ni ku rupfu rushika ku bantu bose, hama abamaze gucumura bica bituma noneho urupfu rushikira abantu bose kubwo kubera icyaha cyakozwe na Adamu na Eva. Moses ati twese ducika abanyabyaha niyo mpamvu dupfa kuko bose bakoze ibyaha. Kuko bose bakoze iki? Ibyaha. Iri kati ndagushimiye Paulo yandikiye Abaroma. Turi kumwe? Jegiye kuraba jende umurundi sindi umuroma. Mbega tugiye mu by'Imana, tugiye
mu by'Imana. Icyaha cyakozwe n'ujya mugabo Adamu hamwe na Eva. Mbega jeto bicagiritse kuko na Jonda bizira kubwo cyakozwe na Adamu nande na Eva. Kugira turabe ibyo mujya mugabo ibyo yasomye yuko ari byo cange ataribyo. Reka twibarize Imana mu gitabo cya Bibiliya Ezekiel 18:20. Somaho. Tubaze Imana. Somaho. Ezekiel 18:20. Somaho tubaze Imana turumvirize. Haragira ati umuntu akora icyaha. Iyi ni Imana iri kwivugira mu twakumva n'Imana Ezekiel ati umuntu akora icyaha niwe azopfa. Kuba wakoze icyaha cyakoze uwitwa nde Adamu. Adamu yakoze icyaha niwe azopfa. Badanya umwana ntazazibika bitanyo byase. Imana ati iyi ni Bibiliya muri Bibiliya ati umwana nazozibika bitanyo byase. Jewe rero ntabwo noza kudira icyaha cyakoze nde Adamu. None mwarimu ahanoza kudira icyaha cyakoze Adamu. Adamu atandika rijya tunda akanobera yumvise Yesu rigeze ndakumva yaraguhaye kandi ko yamaye ko nahamye yakiriye ntabwo njye ndige ntagirageza no kugu ari kujya mugabo ati chere nizira nagiwe ganere mentanya iriteka mitwijane hariya wa mugabo kabisa bandanya nase ati nase nazozibika bitanye by'umwana wiwe. Jewe no munsi wati cyaha mwarimu jengiye gusambana. Ndio Adamu nazozi gusambanya ibyiwa kiwawe ngiye gusambana umunyenga je numviriza Adamu arabumva kwe cyane ni wacha gwarmu ni jeje gusabana ubwo mugera ubwo arahada cyangwa arajewe giye cyane fashe kuguvu nawe funga imyaka 20 ngira abantu ngize kumusaga nande baramuruga kumusaga tukajana korani mwabaga watu wageze gute jewe mwarimu iki rero atayibagira ikete Paulo yandikiye Abaroma ni ikete yandikiye Abaroma kandi Paulo mu ntumwa z'Imana yarimwo kandi amajambo Paulo kuyavuga ruko burya Paulo ntiyaduza rezo warubizi rezo za Paulo nizaduga kabisa kuvuga y'amajambo rero ntabwo ngo burya bikizemo nitibyemeza hasoma umbirize 11:17 Awikoreno Babere 11:17 Awikono Babere 11:17 ndiyo inasema hivi yego ariko mbabarira ibi ariko babwire ibi simbashima ati jawa sidabashima kuko mudakoranira icyiza yego ariko mukoranira ikibi ndiyo yarutsa bakabiri nabikono bakabiri 11:7 11:7 yenyarutsa ariko bakabiri nyarutsa mwarimu ibyo mvuga ati ibyo mvuga jawe Paulo simivuga ijambo ry'umwami wacu ijya Paulo kuvuga ati cyaje mwisi n'umuntu umwe ngo niyo mpamvu dufa twese tugaca tuzira cyacu cyo muntu yakoze Paulo ati ibyo mvuga jewe sidabivuga ngo n'ijambo ry'umwami wacu bandanya ariko bamivugishwa n'ubupfu yabivugishwa n'iki n'ubupfu niyo mpamvu ku bupfu bwa Paulo yacavuga ati cyaha cyatumye abantu tugira iki dupfa kumbe bijya bivugishwa n'ubupfu bandanya nizige ko mfise inyanduruko yo kwirata Paulo atarafise inyanduruko yo kwishyira hejuru kwirata niyo ko benshi birata iby'umubiri ati benshi birata iby'umubiri reka nazo nyene ndavyirata reka nanjye ngo nirate bandanya harabandanya 22 ndiyo mbega ho n'abaheburayo agaragaraga repuwe mu mutampa Pastor Moses apana kutuzana maketi ya Paulo kuko Paulo ibyo avuga byose yabivugishwa n'ubupfu ntabwo yabivugishwa n'ijambo ry'iki ry'Imana niko nakusugereka kila maketi ya Paulo niko duza connection nawe nyene sinzi twagiye umwiki hano mwarimu asarongera kandi aravuga ijambo ngaha Yesu bwiwe rikume niwe yabaye akarorero Imana yatanze kuza gucungura abisi kubera niwe muntu yagaragaye atagira iki icyaha atigeze akora iki icyaha ariko Bibiliya tusomye kwa Bibiliya turabona inyandiko zirenga zitatu zerekana Yesu akora icyaha kandi bya bitandukanye inyandiko ya mbere hasome 13:31 Luka ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka soma umbirize 13:31 ndiyo haragira ati agira ngiki haragira ati uwo mwanya ati uwo mwanya abafarisayo bamwe
baramubarira bati va hano ugende ndiyo kuko Herode agomba kukwica. kweli kabisa. Arababarira ati gera mubwire iyo mbwebwe. Yesu amaze kumva amakuru y'uko umwami Herode agomba kumwica, yaciye abwira abantu bamaye amakuru ati genda mubwire iyo mbwebwe Herode ati mutumve atumvi arasenda abadayimoni arakiza abantu uyu munsi n'ejo. hagara Herode yari umwami. Yesu ati ku mwami ngo niki imbwebwe nk'uko ucutukanya kubaha mukuri yuko ati niki imbwebwe. ubwo nyine kumusaga imyaka 200 bamufunga imyaka 20 mugasho. bivuze mwarimu Yesu akibivuga muri iki gihe bacha umufunga wo guherayo mugasho komimba ubu n'ubutandero no gushira isoni gutuka abantu. ati ngo Yesu niwe atabaya agasaba kica yaracumuye nawe yaragututse. Yesu n'ikibyemeza mwarimu ndamuha n'inyandiko mu kanya akwize gusa ndamuha inyandiko kabisa. kandi Yesu niwe wa mbere yigisha inyigisho zo kujya kwiba Yesu niba atabyaruzi ukwize nadamuha inyandiko angana muratigeze ari agasaba ko gucumurana ukabivuga nyata n'ubwo turebe mwarimu umurikire. twebwe turemeza ko Yesu Imana yamutanze kugira ngo aze kuba akarorero, aze kubera itungo abantu biyo mu gihe cyiwe, aze kubarokora ibyaha by'abandi mu byaha baje mugakiza. Tugume abantu biwe mu gihe cyiwe. Niki byemeza? Somera kwanza 15:24 Matayo. Umvirize. Aso Matayo 15:24 yarutse umwanya aragira ati Yesu arabishura ati yabivuye mwiki sinatumwe ku bandi ati jewe sinatumye ku bandi atari kunamazazi meza inzu ya Isirayeli. Yesu yatumye mu miryango 12 y'Abayisirayeli n'amazazi meza abisirayeli yatumye ko mbega amaze kubatumwa ko yaze kubigisha inkuru nziza bemera Imana imwe rudende kugira ngo baze baragubugingo budashira. Yesu n'intumwa za Yesu 12 zirabyemeza 100% yuko Yesu yatumye muri Isirayeli kugira ngo ababere agakiza. Bibonekana aho nyine byakoze n'umwe gatandatu na rimwe. Asome 5:31 ibyakoze n'umwe. Ibyakozwe n'umwe gatanu ndiyo 2:31 5:31 nyarutsa aragira ati agira ngiki uyo Imana atuyo Imana yaramushize hejuru. Imana yashize hejuru Yesu ukuboko kwayo kw'iburyo wabaye mukuru n'umukiza kugira ngo Yesu abe umukuru hamwe n'umukiza kuri bande ngo ahe Abisirayeli kwihana no guharirwa ibyaha. ngo ahe Abisirayeli ukwihana no guharirwa ibyaha. Gumbara ahe Abarundi, ahe Abakongomani, ahe Abanyarwanda, ahe Abanyisirayeli ukwihana no guharirwa ibyaha. Barihana ujya mugabo atarishiramo si ugucungurwa no kwiha n'ibintu bibiri n'amavuga biratandukanye. hari ugucungurwa no kwiha Yesu yatanze n'uhoraho Imana imutomera Abanyisirayeli kugira ngo aze kubigisha babera agakiza hamabiha bihane kujya kwihana babe bahariwe ibyaha byabo. n'ukuntu yabigendeje upinze kandi 17 Matayo ukuntu yabigendeje Yesu. Soma 17 Matayo 4:17 yarose Matayo 4:17 ndiyo aragira ati guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati nimwihane. Yesu atangura kwigisha Abanyisirayeli ati nimwihane. Banda inyandiko ubwo bwo mwijuru buri hafi. kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. ikibazo gihari niba Yesu yarazi kuyaje kubacungura kabuki yababwiye bihane ibiki kandi azi kuyaje kubacungura bihane iki wowe pena ari muri hada gucungura marimo manaki yabakubera kaza kubacungura azi kuyaje kubigisha bihane ibyaha bacha baramiki agakiza gucungurwa n'amavuga biratandukanye umenye kuyatandukanya ndazi ikirundi ukizi neza cyumva baraguzana ngapo turarebe kuzuravugera ibitari byo asiragenda kandi mbere baza muri Qur'ani 4:19 47 Qur'ani 4:19 baje kuyiga
na Satani yavumwe. Ndiyo karaseti disirefu Qur'an. Kuzira Imana y'imbabazi nyinimwe. Kweli kabisa. Nimemenye ko atayindi Imana iri ikwiye gusanga by'ukuri kiretseyo. Kweli. Ni musabe ikigongwe. Uyiniga peka kila Muhammad ati ni musabe ikigongwe. Musabe ikigongwe ku bicumuro byawe. Ndiyo. Hamwe n'ibicumuro by'abagabo bemera. Ndiyo. N'ibicumuro by'abagore bemera. Kandi uhoraho arazi ibyo mukora ku isi. Kandi uhoraho arazi ibyo mukora ku isi. Ubuzikiro bwanyu. Ndiyo. Ubuzima budahera. Achavuga ati una Qur'an yabyemeza kwijana yuko abantu bafise iki ibyaha. Bwabese mu bagabo n'abese mu bagabo bafise iki ibyaha. Akasomye Qur'an nyandiko aho yamugoye gutahura. Ntabwo yitahuye ashaka kwizizamo kubera abese mu bagabo bafise ibyaha n'abagore bafise ibyaha kugira ngo tuze turukira itizi yacu rukiriwe kudugira iki kuducungura. Oya no kuri. No yashase kwirukira ari kumwana gukuriyo. N'abese mu bagabo hari bagabo bartabise ibyaha turabana turacumura. N'abese mu bagore babise ibyaha kandi turacumura ari kumaze gucumura utegeza gusaba Imana ikigongwe. Ese Imana imbabazi ariko tugucungurwa marimu achongera kana tanga disinefu Qur'an kushika 21 atomya rosa Surah Maryam 19 Nyarutsa 19 ku izina ry'Imana y'imbabazi nyinimwe. Ndiyo. Haragira ati hagira ngiki umumarayika amwishyura ati jewe natumana nyinimwe kweli kugira ngo ndakubwire inkuru y'ingabirano y'umwana w'umuhungu w'umweranda. Kweli kabisa Yesu umweranda 21. Mariya aravuga ati mbega nshobora gutegura mu mwana atamugabo anyegera kandi sinigeze nshurashura. Ndiyo. Marayika aramwishyura ati nuko biri. Iyo nyandiko rero irameze neza. Umuremyi wawe yavuze ati hagarara. Aho kwa nyandiko yashatse yijerekana ko Yesu yasizwe hejuru kandi ari umweranda. Bari mweranda rero niyo mpamvu yacunguye isi ibyaha byabo. Manake siguye abari mwisi ibyaha byabo kubera ari mweranda. Qur'an ivuga neza ko Yesu ari mweranda ariko Bibiliya yemeza neza kujya ko Yesu ari kivume anapinze. Muravuga ibintu mwarimu 3:13 bigatia Yesu ni kivume byemeza soma ngaho umbiritse abigaratia 3:13 nyingisha pa mutendero nyingisha suri mupasa ya rufukuye 3:13 ukirinde na rufukuye soma 3:13 aragira ati soma tubiritse Kristo umbiriza Kristo aducunguye umuvumo w'ivyagezwe. Aducunguye umuvumo w'iki w'ivyagezwe. Icambere cy'ivyagezwe ni Taurati. Bibiliya ivuze Taurati yacitse iki umuvumo bandanya umbirize Kristo ati Kristo yacitse kivume. Subiramo Kristo. Kristo yacitse kivume. Yacitse kivume. Yacitse kivume kubwa yacitse kivume kubwande acho ubishoma gitaba kitwa ngwiki Haleluya. Koma ngo mutezi nduru kumbe Yesu ni kivume. Yesu ni kivume. Kivume kwachungwa barida ukagwa pata kipule mu muvume kugira ngo kibikera na kwani bigume bizoja mu muri iyo ni Bibiliya baravuguye Bibiliya yawo maze betu munyigisha pwepwe mwaravuguye yandi ko nagera muri Bibiliya ari ngo Yesu no mwana w'umuhungu mweranda. Bibiliya ngo Yesu ni kivume kuba twacungura ibivu kubari kivume gicungura ibivume bigenzi byacu none twagire mwarimu abakiristo baramugize kivume munyigishe pwepwe yaravuguye si jewe jenda byemeza mwarimu Yesu n'umweranda turi kumwe nagasema afise n'icayigeza kora Yesu nuko birayagiva mikibara umwanya umwumwe. Bibiliya nishambitse muri apostoli babyuza korentuza kugira ati Bibiliya nishamba ni uko kwatumba nawe twagiye. Yesu rero yaje kuba umukuru kubera no kubera abanyisirayeli kubacungura ibyaha byabo mu nzira kubigisha bihane ibyaha byabo ariko tukubacunga kujya bakisurigisha ngo kumusaraba kubera Yesu yarazira cyo kubacunga kumusaraba ntabwo ari kuvuga amajambo kwitwa umunani binareme Yohana
Umunani ibiri Yohana. Umunani ibiri na rimwe Yohana. Ndiye idisi baramuzingura umusiguzi indwi ibiri na kangahe. Indwi ibiri n'icyenda umusiguzi barazingurura muri indi Bibiliya. Haragira ati nuko yongera kubabwira ati Yesu yongera kubwira abantu kubera batumva yamye avugira ijambo yongera arisubiramo keregera rero turavuga ngo iki kuhava ati jawa Yesu ndi mu kuhava kandi ndazi ko muzondondera mwebwe kandi ati kandi zopfera mu byaha byanyu muzopfera mu byaha byanyu ubwenge bwawe niba bamaze ko Yesu yaje kubacungura ibyaha byanyu kabukiye cyagaruka bati muzopfera mu byaha byanyu cyangwa amajambo yavuze yane itara yari yaburiwe yarashonje mbega ibyaha yabacunguye n'ibyaha bwoko ki n'ibindi muzopfiramo n'ibyaha bwoko ki niba ngaho uri umuhinguze kwijurana kuko Yesu azi ko bazopfira mu byaha byabo ataravuga ati umuntu wese atandukanye na Yesu atari Yesu wenyene ngo avukana agasembwa avukana igicumuro n'amajambo yivugiye ubwiwe ariko sibyo umusiguzi indwi ibiri n'icyenda umusiguzi indwi ibiri n'icyenda umuntu wese avukana icyasi byo soma mubirize aragira ati ndiyo icyo nabonye ni iki ni igitabo cy'umusiguzi ati icyo nabonye ni iki kimwe gusa ati kimwe gusa nuko Imana yaremye abantu bagororotse ati niki Imana yaremye abantu bagororotse bagize iki bagororotse ari kujya mugabo ngo Imana yaremye abantu twavutse dufise ibyaha Bibiliya ati abantu bose Imana yabaremye ari abagororotsi niwe twemera ibyo twemera byari bibiri twemera ibyo mugabo ikada Bibiliya ati umuntu wese Imana yamuremye ari umugororotsi kubica cyakozwe n'Adamu ntabwo kimura nawe umwana wawe wocu mwagiriza kurya mwana nawe antone mwarimu nk'umugore ari ku maternity ugati burya wa mugore n'ubugomba kubyara umubyara umupagani umva aje kubyara umbato kufata mu kanini aya no kubyora aratuma nawe cyabeki nawe kimwe mu kanwa utuza kumubeshe ngabyaye umupagani icyo cyabaye yagikoreye muda kwanyina barasambaraza nivyo ko yaribye muda kwanyina tuvuga kuri abagororotse yaragiye kuba n'akademu muda kwanyina Arimi na bakizo mwarimu bye kuvuga ibyo bavuga ubona menga connection ziduga neza nibataho inshallah turagaruka mukaje reka batafatira turabitisha parampo tugenda parampo assalamu alaykum wa alaykum salam Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh takbir Allahu akbar yenda tangazwa n'abakirisu Qur'ani yavuze ko Yesu ari umweranda mugabo babasomera Bibiliya yanyuko ari kivume mukomye ndune tubagire gute sigitabo cyane mwene kiti agurutse mwarimu wawe apfe kwiyavya nako mikrofone ije ku ruhande rw'abakristo tagomba twibutse abari hano ikigwa cyacu kivuga ngo Yesu wenyene niwe mucunguzi w'abantu kandi bazobashikana mu ijuru nta wundi mucunguzi